ariko mu nkundira imbere yuko nja nga nababwira igituma nahisemo kwitoza. Ubwa mbere ko ari ugira ngo abantu batahure neza ko bijyanye n'iby'intwaro n'iby'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka nkuko nabivuze ari mu migambo gusa biraba murundi kazi wese. Ko ari ugira ngo abantu kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambwe canke kubwo guhitamwo batashoboye kuja mu migambwe bumve ko nabo bafise uruhara kandi cyo bashobora guterera mu buzima bw'igihugu. Rero naranezerewe muri iyi minsi y'imyamamazo kubona yuko hari abarundi benshi biyumva ko arabigenga. Mu gihe tukora ikibazo cy'imyamamazo, ikibazo ca mbere nabaza imbere y'uko mfata ijambo ko ari kubaza mu isinzi ry'abantu by'abari imbere yacu ni bande biyumva yuko arabigenga. Henshi twagiye turaja wasanga 60, 70% baduza amaboko bavuga ngo twebwe turabigenga. Bashobora kubira amasanamu twashize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ukabona yuko barosa akaryo gutahura ko n'abafise uruhara kugira ico baterereye kandi ko kenshi basanga bagoberewe guhitamwo abo migambwe kandi batahisemo kuja mu migambwe. Intumbero ya kabiri yatumye bagura kugira ngo ushobore kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga nuko mu bikorwa vya misi yose nkora kuva mu myaka 30 iheze cyane nkora no gwaruka mu bijanye no kuraba ingene kino gihugu gishobora gusunura ikava mu ngorane sanzu tubayemwo. Usanga ahanini ikibazo nyamukuru nuko iyo hageze mu bihe byo guhiganwa abantu batiyumvira neza mu rundi kazi. Mwibuke neza ko ibijanye n'ivy'intwaro nkuko ibwirizwa shingiro bivuga bifise intumbero imwe nyamukuru kugira ngo umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese mu bwoko bwose avamwo, mu ntara yose avamwo, mu idini ryose arimwo, yaba ubugendana ubumuga, yaba ubayeho ubuzima busanzwe, yuko ibikorwa vyose vya leta vyitwararika ineza yiwe kugira ngo ashobore kubaho neza. Rero tugiye kubiraba twasanze abantu kenshi baza guharanira ibanza mu byicaro vya politiki, iyo bamaze kuronka ivyo bibanza batagaruka kugira umwitwariko wo gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi kazi ku munsi. Aho twagiye turabaza mu myamamazo abashoboye kudukurikirana mwarabibonye. Twarabajije nk'abantu bashoboye gutora abashinga amateka canke abahanuzi ba komine mwaka wa 2020, tukabaza tuti ni bande muri abo bagarutse kubaraba, ni bande muri abo bababajije ivyo muri ko muracamwo ingene ivyo ari byo n'ingene bafasha kubitorera umuti, ni bande muri abo baje kugira ngo basigure ingorane ziko ziraba kumbure z'intamba bizumvikana ziko ziraba mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'abarundi kazi byashikiye leta kugira ngo bashe gusigurira abene gihugu bamenye yuko batsa kwihangana naho bigoye. Ariko rero tubajije abantu wasanga nko ku bantu 100 baba baratoye mwaka wa 2020, umwe canke babiri ari bakubwira bati narasuye kubona uwo natoye agaruka kuza kuvugana nanje. Numvise rero ko dukwiye kuraba ingene twohindura iyo nyifato kugira ngo abantu batoye abaserukira baba baserukira by'ukuri, basure kubabona igihe bamaze gutorwa, basure kuza kwitwara ikibazo bafise ku munsi. Icya gatatu cyatumye dushobora twifuza kwitoza muri kino kibanza cy'umushinga amateka yigenga ko ari kubera ko tumva kumengo turafite icyo dushobora guterera nk'abazoba baserukiye ababatoye kugira ngo tubafashe kwiyumvirira hamwe ingene bashobora gutorera umuti ibibazo bibahanze. Kubera iki hariyo abantu benshi baguma bahanze amaso leta bavuga ngo turarindira ico leta izodukorera, turarindiye ico bari mu ntwaro bazoza gukora, ariko bakibagira yuko iterambere ry'igihugu riva ku kwitanga kumwe n'igihugu wese no gushigikirana no gushira hamwe inguvu. Twibaza rero ko abantu batowe kugira ngo bashobore guserukira abandi bategereza kuba abahuza ku mitumba, abahuza mu makomine, abahuza mu ntara, begeranya abarundi kazi bakabazana kubakuraho bwa mbere mu bintu byose batandukanye. Namwe muri mwebwe yibagiye ko muri imyaka 30 iheze abarundi kazi bakomerekejwe na byinshi. Twabaye mu ntambara, bamwe barabuze kuva mu myaka 60, 70, 80, 90, muri imyaka iheze bamwe ntibashobora guhamba babo kubera ibibazo byagiye biraba kubera uburongozi bwagiye bura muri kahise, abandi ntibashoboye gushika ku ndoto z'ubuzima bwabo, amashuri ahagarara, abandi barahunga,
kuva muri iyo myaka yose twagiye tubona ko abarundi bagiye bakomereka bivanye n'amacakubiri yaje azanywe n'abakavantara. Kubiri iki gihe rero n'igihe tuko abantu baserukira abandi bakiye kuba abunga abarundi n'abarundikazi kugira ngo bashire hamwe inguvu bakura amaso kibatandukanye. Si igihe cyuko abaserukira abandi bababwira ngo wowe uri mugambwe iwacu niwe mwiza gusumba abandi, kandi yuko utayumvira icyo twiyumvira cyo kimwe adakwiye kugira uburenganzira bwo gushobora gushika kure. Turabonye rero ko icyo kintu ari ikintu gihambaye yuko abaserukira abantu babatoye basubira inyuma kubafasha kwiyumvira ingene bava mu bibazo aho babaye naho batorinda gusaba yuko inzego z'igihugu arizo ziza kubafasha gutora umuti ivyo bibazo, kubera ko niyo abari ikiraro ca bomotse ahantu ivyanda gusaba ko barinda guhamagara ushikiranganje kumbura ivyo bashobora kwishoborera mikomine aho hantu basanzwe babaye, gusubiza hamwe bagakora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore gutera imbere. Ntibinda gusaba ko ari ndi ubuhanza ndakuza kubibakorera nigo ruhara rw'umuntu yatowe kugira ngo yunge abarundi barundikazi maze bashobore kwiteza imbere.